ndibuka umunsi wa mbere tujya mu bakizwa hari akanama nibuka nazo kwibagira ni umunsi wa mbere tujya mu bakizwa batubwira ngo dusenge je n'umubrada wanje muri twe twari tuzi ibisabisho twari tuzi by the way ukuntu basenga bakizwa ukuntu babikoramwo bahagutse umubrada tuvuga ati haguruka dusenge ukuntu atekereje ati umuntu vraiment arasenga vyataye amaze guhaguruka ebana babati ngo muhumirize igize yose irahumiriza bazumva umutipe ngo mwizina rya data rya Shalom shalom bakunze ijambo ry'Abakiza TV reka nizere ko mumeze neza ni igitondo cyane n'umugoroba w'umugisha bivaye naho urabi ino video yacu reka nizere kugiye gufashwa uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana abikora biciye mu kuririmba reka ndamusabe cyahe mu kuramya reka ndamusabe yidondoye. Shalom shalom amakumazina yitwa Dani Worshiper amazina abavyeyi batwise ni Mugisha Daniel. Watanguye kuramya cyane guhimbaza Imana ryaye? Natanguye gukora ivaco guhimbaza Imana muri 2009 ariko neza nabigiyemo neza 2018 natanguye kwitora nyene ko ndi umuntu ahimbaza Imana nabikora arimba mu kohale ariko nitoye yuko je ndi umuntu ahimbaza Imana mu 2018. Merci beaucoup. Wavutse ukizwe canke wavukiye mu muryango ukizwe canke waje ukizwe ukuze? Aya bavukiye mu miryango idakijijwe twakuze dusanga muhira araba katolika dukora mu muryango kumbura Imana iratugira ubuntu turakizwa nyine twakijijwe dukuze nuko just bimeze ego. Shaka utubwire gato ubuzima bwa mbere utarakizwa. Bon ni intahe nini goshe ni ndende cyane ariko igira abbreviation igiye en detail kuvuga ngo twari ubuzima twabayeho uyu munsi nubwa kahise ariho akarusho kanini hari Imana yadukuye kandi hari Imana ikiyadushikana kera tutaramenya Kristo ari ukuntu twari tubayeho ariko igihe twakira Kristo ari ubuzima bwahindutse twakuriye cyambe mu muryango udakijijwe. Mama wanje yari mboregwa, papa wanje yari umuntu nk'urumogi akongera kanwa inzoga n'ibindi byinshi twakuriye umundo muryango. Mama yari mboregwa mu muryango byari ibintu by'induru ibiki kwama bagwana ibiki kugira ngo turonka agakiza twe bavyeyi bacu badutse tukiri bato twarize n'umuvyeyi wacu mwari papa wacu Imana yamukoreyemwo dusanze dukunda kumva araba papa batabana babo ariko kumva umupapa agiye mu gishingo cy'umumama ni ikintu menga kiragoye. Twakuze ubwo buzima tubana n'umuvyeyi umwe Imana yatugira ubuntu turakizwa mugani byatworoheye gukizwa ko hari ukuntu twari tubayeho tutarakizwa dufite ubwo bwose baho je n'umuntu afite ingeso mbi zo kugwana ubeshi tukana kudoberana ibintu nk'ivyo ariko Imana yaratugira ubuntu turakizwa nkuko nabibabwira fapashe ni nkuko byari bigoye kugira byari bigoye kuza kumbwira ubutumwa bwiza ngo ati Yesu aragukunda urakwiye gukizwa uri umunyabyaha umbwira ibintu nk'ivyo nacu numva no umenga no gufrapa no gukubita rero byari bigoye ariko Imana ifite inzira nyinshi cishamwo kugira ngo umuntu ashobore kuza kugakiza canke akizwe buryo twe twaginakijijwe byari ibintu bigoye kuvuga ngo papa wanje yazanye undi mugore agira kabiri mukadata maze kumuzana twakije muri yo way atugiye yuko mutagiye mu bakizwa amutakura cakura so tuca tuba oblige gukizwa kugira ngo du profit your source ariko marigeke naho twace tuja mu bakizwa tuje dukizwa nyagukizwa. Ndibuka umunsi wa mbere tujya mu bakizwa hari akanama nibuka nazo kwibagira ni umunsi wa mbere tujya mu bakizwa batubwira ngo dusenge je n'umubrada wanje muri twe twari tuzi ibisabisho twari tuzi by the way ukuntu basenga bakizwa ukuntu babikoramwo bahagutse umubrada tuvuga ati haguruka dusenge ukuntu atekereje ati umuntu vraiment arasenga vyataye amaze guhaguruka ebana babati ngo muhumirize igize yose irahumiriza bazumva umutipe ngo mwizina rya data rya so ariko by the way twaramenyereye ko dusenga twiga gusenga ariko twabayeho imyaka myinshi turi muri eglise tutarahinduka kubera iki ntago ari decision twafashe twagiye gukizwa kubera
force z'umuvyeyi wa kabiri twaronse ariko by the way Imana yatubwira ubuntu turamenya agaciro ka Kristo hageze igihe tuja kwiba nageze kuba niga ibintu byitwa amafera beto c'était en 2012 kandi nkijijwe ndiba ndakora ibintu byose bishoboka amagafe yose ashoboka ariko Imana nuko yari dufitiye mugambi ndoma pare twagiye kwiba umunsi wa nyuma y'idimanche amafera beto Imana icira nimba ari uwo mwanya yatewe ko umwana wanje aza gukitwa Imana icira dufasha aho twagiye kwibana ibyo bintu wewe yarirutse je barafata ndakubitwa igiti jewe kabisa ndakubitwa niko kugira guca afata ingingo yo gukizwa kuko imigambi barafise abantu ariko kungira nabi banyice bantere mu kiyaga ariko Imana yo mwijuru yabati umwana wanje ndacamukeneye ndiko ndakubitwa cyane ndasenga isengesho yabati Imana ukankura hano hantu uca nkizwa gose Imana yanyumvise isengesho ryanje ndava muri iyo temps maze kuva muri ivyo bihe cyane ndafata decision yo gukizwa no kwegera Imana cyane cyane ngo kubona burya do plus umuntu asenga niho abona iyerekwa yica kwe gukora ngaha ku isi iyo umuntu atarakizwa ngo we mu Mana ntabone ica kwe gukora ngaha ku isi maze gukizwa nkaje indane muri Kristo nace mbona ibintu byinshi ntabwo kubona imbono ntabwo kubona ama vision yo gukora ama conseil ibintu byinshi Imana iranyugurura mbona kubona kure cyane aho nahora mbona just nuko bimeze intahe yanje watubwiye yuko warezwe n'umuvyeyi umwe papa wawe ashaka kutubwira ubuzima warubayemo mu gihe warezwe na papa wawe ubuzima nimba tukibana na mutama wanje ni kuvuga ngo urabona harya umwana ari kumwe mama wiwe hari ukuntu nyene atoneshwa hari ukuntu nyene biba bimeze neza keya nyinshi mugabo nk'ubu utari kumwe na mama wawe nka papa yarafise akazi arumva yarafise akazi twe numva nitwe twirera ibintu byose tubone ubwo buzima kugira ushobora umuntu ashaka kugusindira umwana abandi barafise abavyeyi babari hafi nka mama wabo atabaza bati mama mugare wewe ndafise umuntu kuba hafi urigwana hapa na hapa ni hapa tu ndio hivyo ariko turashima Imana uko biri kose Imana tubaye hafi beshi ngaha mu Burundi bibaza yuko umuvyeyi wa kabiri canke mukaso canke yani mukaso yuko bari umuntu mubi cyane umwe byagenze gute kuri pawa yiwanyu bon rimwe na rimwe ba mukaso abagoye kenshi mukaso nashaka gufata nk'umwana wiwe hari ukuntu nyene tukibana n'uwo muvyeyi nawe yatumye dukizwa hari ukuntu nivyo yatuzanye mu nzira y'Imana mugabo ari ubuzima atari bwatwereke ko yakijijwe neza ko ari mu mizirima acarakizwa mugabo ubuzima bwe ntibwari bwahinduke cyane nawe nabwiwe yadutwaye mu gakiza hari ukuntu adufata nabi ibintu nk'ivyo kadufata nabi ariko naco bitwaye kazima yatweretse inzira yo kukurikira Kristo ariko icyo nzi ba mukaso babagoye cyane ntashaka gukunda nk'umwana wawe tereke Imana yabanye nawe mu bihe wagiye ucamo even if utarigamburukira wari umunyamakosa uyu munsi abajene bameze nkawe bagikora ibyo wakoze ni kihe kintu bahanurira ni nk'iriye jambo babwiye kintu bahanura icyambere nuko nobabwiye ko hakiri igihe hacari igihe cyo kwakira Kristo ubuzima babayeho cyangwa ubuzima nigeze kubaho ntarakizwa ntabwo ari ubuzima ahubwo bariko barahomba Paulo yabati ngo ibyane inyungu uyu munsi ndabibona nk'ubuhombe ku bwa Kristo nakiriye muri jewe Kristo kuba umuntu afise muri Kristo hari ubuzima umuntu adafise Kristo aguma yidodomba aguma yihebura hari igihe buri kintu warifuza ibezwe kanaka utayironse uvumenga uguma widodomba ariko umuntu afise Kristo umuntu afise Yesu nawe yo buri amahera canke iki aguma afise amahoro ko afise Kristo muri we rero ikintu obwira uwo muntu akaramwikira kanca umujene nagomba kumana yuko yoza muri Kristo ko Kristo ari hafi turi mu gihe cihereza urukundo rwarabaye ruke mu bantu rwamaze gutimba nuko yoza kuri Kristo yavuga ati ngo mpamaganda kwitaba we mpagaze ku ruginda aramukije ngo umuntu yumva ijwi ryanje akaza ndamugire ngiramubwira akaryo ko kuza kunyakira juste no mutumira kuza kuri Kristo ko n'ahandi hari amahoro atari mu mwami Yesu ahandi hose no mu ruhu kubera iki wahisemo gukorera Imana mu kuririmba utaba mu evangeliste bon sinoba ngo nahisemo kuririmba gusa n'ubutumwa bwiza ndabukora kuko bibati mu butumwa bwiza ntimuntera isoni nahandi ndiko ndavuga ubutumwa bwiza rero sanzwe ndabikora byose mugabo domaine yanje niyo kunumva ndifyere ndiko ndaririmbira Imana nivyo bintu byamenezerwa kandi ndanezerwa ndiko ndabwira umuntu Kristo rero ndabikora byose
sanzwe ndi umu evangeliste mandi majana wowe umaze nko kuja muri studio ugasohora indirimbo ya ego ziri woshobora kuturirimbira gato nyine urumva indirimbo zose wanditse hari impamvu watumye zandika hari uwagufashije kwandika kandi gusa ntiwazanditse uri mu bihe bimwe hari usanga uvuga ati ya iyi ndirimbo naririmbye igihe Imana yari yankuye aha iyi ndirimbo naririmbye igihe nabona yuko bitagikunda donc iyi ndirimbo yabaye ishimwe ngo mu ndirimbo zinkora ko cyane ushobora kuba naranditse ariko ziri ku YouTube bameze ushobora ko indirimbo imwe zinditse cari mu gikoni aho bitwa muri studio indirimbo yashoboye kundyohera ku buryo nshobora kuyipartaja no kuri YouTube ni indirimbo nashoboye kwitwa ngo ananiwazia iri mu rurimi rw'Igiswahili ananiwazia mema kila siku message nifuje guha abantu mu Kirundi bisigura ananiwazia mema kila siku bisa ngo aranyiyumvira ko ibyiza imisi yose of course message yanifuje cyangwa guha abantu muri je ndafise umubabaro yo mbonye abantu ko barakora ibyaha ndafise umubabaro ndababarege mbona abantu ko barapfira mu byaha bona agombye kubwira abantu yuko hari Imana ibiyumvira marigeke nabo bari mu byaha hari Imana ibakunda haracari akaryo ko kuza mungana wazia mema kila siku juste kubwira abantu banze kuri Kristo haracari akaryo keza haracari umwanya Yesu aracateza amaboko kugira ngo baze abakire nabo kandi ngo Imana yanka cyane yanka umunyabyaha ya niko bimeze ya twagi nataka nibaimbe zo bango ananiwazia mema kila siku ananiwazia mema kila siku ananiwazia mema kila siku Imana tuko turavuga ngaha Imana danayika aravuga si Imana yumvise ni Imana yabonye kubera ko hari ibihe bikomeye yamukuye that's why I tell you ibihe byose uri mu munsi wizere neza ko hari Imana ihindura amateka hari Imana ihindura ibihe Imana iragukunda Imana irakumva Imana irakubona Imana iri kumwe nawe Dani ni nk'ikiye kintu hari abajene batinya gukorera Imana ati ngiye gukorera Imana mwino myaka nta bujene bwanje no furahira nta donc sinobaho kijene uko ndavyifuza ivanye nije na hase turimo ni nk'ubuhe butumwa ubaha nk'umujene akorera Imana kandi avyemanga bo jema no baha nuko bomenya yuko ivyo barimwo bifisigiye gito wonezerwa woja mu mabwate wojya abana benshi ariko ivyo bifisigiye gito numunezero w'akanya gato ariko ico no bantu nuko borondera ibizobaha by'ibihe bidashira amen nikuvuga ngo ibi bintu by'isi naho tubirimwo kuryoherwa kugira iki bifise akanya gato si by'ibihe eternel ariko umuntu yakiriye Kristo umuntu yakiriye Imana muri we afise kuzobaha ibihe byose amen ubu munezero ko banezerwa n'uwigihe gito twarawubayemwo n'uwigihe gito n'ubuhombe hari imyaka bazokwicuza hari abantu bifuza gukora hari abantu bakije bakuze uyu munsi bifuza babati iyo bankiri muto yo gukorera Imana rero no babwira nimba bagifise ubwo buto bwabo babukorere mu Imana parce que hari imisi bazokwicuza ubusore bwabo bitagishoboka ya reka ndagushimire cyane murakoze hari kandi kajambo babifuza kuvuga nk'abantu bifuza kubona indirimbo zawe ubutumwa burimo uvuga imbuga nkoranyambaga ukoresha bo ego ndakoresha YouTube ni Dani Worshiper wandika ananiwazia by Dani Worshiper ushobora kubona indirimbo yacu Facebook Instagram ni Dani Bless page ni Dani Bless Worshiper Instagram ni Dani Worshiper hari ibindi nkoresha imbere yuko ndangiza hari indirimbo usanga zaramenyekanye nawe ukunda woshobora kuducitaho gatoya akarimbo kamaji misikampeza gira na karimbo kabango reka mashimwe y'abana bawe
akubera ubumote bwiza mwami reka amashimwe y'abana bawe akubera ubumote bwiza mwami. Abakunda ijambo rya Kiza TV reka ndabashimire, saba Imana ibongere iminsi yo kubaho, ibongere ubutunzi bw'ibiboneka n'ibitaboneka, kuba mwaduhebeye umwanya wanyu.